muvyo uri kuracamo byose nje kukubara ngo Imana afise ubutore mu ntambara. Mu yandi majambo ntitsindwa, ntiyigeze itsindwa. Yesu yaje kubitwereka, yagwanye uko abantu batiyumvira kugira ngo aguhe intsinzi, ampe intsinzi na jewe. Nunje kukubarira ngo aragucishiriza aho utiyumvira, aragukorera ico utiyumvira. Ntafise ubutore gusa, ubuhinga, ubumenyi, gutsinda, afise inkomezi. Ntafise inkomezi gusa, ni nyene ingabo. Oh haleluya! Mukundwa, reka dusangire ijambo ry'Imana yo mu gitabo ca Zaburi ya 24. Zaburi ya 24 mu gitabo c'isezerano rya kera muri Bibiliya y'Ikirundi ni urupapuro 628. Handitswe ngo Zaburi ya Dawidi. Isi ni Uhoraho n'ibiyuzuye, isi n'abayibamo, kuko ariwe yashinze amatanguriro yayo ku biyaga, yayihamangiye ku mazi menshi. Ninde azoduga umusozi Uhoraho? Ninde azohagarara hera hiwe? N'ufise amaboko akeye n'umutima utanduye, atigeze kwerekeza umushaha wiwe ku vy'ukubesha, ntarahira ibinyoma. Uwo niwe azohabwa umugisha n'Uhoraho, no kugoroka azoguharurwa ko n'Imana agakiza kiwe. Abayirondera ni bene uwo muntu, abarondera mu nyonga hawe, Mana ya Yakobo. Sera. Sera bivuga ngo hagarara, uyumvire kuri ivyo, urimbure kuri ivyo. Umurongo w'indwi. Nimwigire birebire mwabirimba, musegenye mwanzugi z'ibihe byose, ngo haguke umwami w'ubwiza ngo ashike. Uwo mwami w'ubwiza ninde? N'Uhoraho afise inkomezi n'ubutore, n'Uhoraho afise ubutore mu ntambara. Nimwigire birebire mwabirimba, musegenye mwanzugi z'ibihe byose, ngo haguke umwami w'ubwiza ngo ashike. Uwo mwami w'ubwiza ninde? Uhoraho nyene ingabo, niwe mwami w'ubwiza. Sera. Haleluya! Ndagomba tuvuge kuri uyu mwami w'ubwiza afise ubutore mu ntambara. Imana ihabwa icubahiro. Uyu niwe yaje kuturwanira ivyari vyaratunaniye, ivyari vyarananiye Adamu wa mbere. Abavyeyi bacu ba mbere baremwe, aba Adamu na Eva bacumuye bakwegera isi yose umuvumo. Ariko uyu aza yambaye ishusho y'umuntu yitwa Adamu wa kabiri, atugwanira intambara yarananiye benshi. Yohana arabivuga mu vyashe Yohana igice ca 5, ngo araraba ya yindi vyagiye ku ntebe ihamba Imana ifise igitabo, ngo cugaye kiri kwishashara, cugaye habuze uwucugurura. Ngo Yohana ararira, ariko ararira, umwe aramwegera ati yacurira, kuko intambwe y'umuryango wa Yuda yaranesheje, yaracuguruye. Imana ihabwa icubahiro. Muvyo uri kuracamo byose nje kukubara ngo Imana afise ubutore mu ntambara. Mu yandi majambo ntitsindwa, ntiyigeze itsindwa. Yesu yaje kubitwereka, yagwanye uko abantu batiyumvira kugira ngo aguhe intsinzi, ampe intsinzi na jewe. Nunje kukubarira ngo aragucishiriza aho utiyumvira, aragukorera ico utiyumvira. Ntafise ubutore gusa, ubuhinga, ubumenyi, gutsinda, afise inkomezi. Ntafise inkomezi gusa, ni nyene ingabo. Oh haleluya! Afise ingabo, arafise abantu aza gukoresha kugufasha ivyo ucamo. Afise ingabo nyinshi, umubanyi arashaka kumukoresha kugira ngo akubere inyishu. Uwo mwiganye, uwo mugendana, n'uwo utazi akakubera inyishu. Imana ihabwa icubahiro. Ntibabitahuye igihe yazi Yerusalemu, bararirimbye bazi ngo aje kubakurako intwaro y'Abaroma. Babona aho kugira ngo yinjiye kwa Herode, aho kugira ngo yinjiye kwa serukiye umwami w'Abaroma, babona yinjiye mu rusengero. Aca atangura gutembagaza amameza, guhenura amameza. Vyari vyatangwa ari ibintu bito bito vyo gufasha abantu bavuye kure baje gusengera i Yerusalemu. Bica bihinduka urudandazwa. Arababwira ati, kuko inzu ya data mwayihinduye isenga ry'abambuzi, ntimuzi ko handitswe ko izosengerwamo n'amahanga? Barashavura, barababara. Mugabo aho nyene ahakiriza abantu benshi, aragukorera ikintu utaziga. Wowe wumvire ijambo ryiwe, wumvire
uyu afise ubutore mu ntambara kuneshereze muri iki gihe. Umubone afise ubutore, ubona gucishirizamo, ubona anyuranya amaboko, ubone akurwanira za zindi zari zarakunaniye zose. Ubukene bwateye mu muryango wanyu, ibigwara byateye mu muryango wanyu, ishari, ingeso mbi n'ibindi. Abaneshereze, ababere umukiza, ababere Uhoraho ubutore, ababere umwami w'ubwiza, ubwiza butahe iwanyu. Imana ihabwe icubahiro.